Imihora yo gutumatumanako amakuru bita réseau téléphonique mu gifaransa ngo ntiyifashe neza kandi ntikwiye muri quartier Mubone zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Abenegihugu baba muri iyo quartier baretewe umutima uhagaze n'ico kibazo kuko bituma badashobora gukoresha telefone ngendanwa neza nkuko bavyifuza narigihe hari bamwe bazikoresha mu rudandazwa hamwe n'ibindi bikorwa vy'iterambere. Burya hakumubone nta mareza kuye dufise mu matelefone. Rero abajejwe gutanga amarezo bari batubwiye bati umunsi hoza umuyaga nkuba muzoca mutubwira batwubakire antenne kugira ngo natwe dutange amakuru byoroshe. Je ndayikoresha imisi yose mu buzima bwanje bwa misi yose na transfera amayinite mwa kubera atamariza narahevye n'ukuri ntarizo ngazi hari. Abo benegihugu barasaba leta n'ababijejwe ko botorera inyishu ico kibazo kugira boroherwe mu buzima. Abavyumva canke ababijejwe bokidufasha nko kw'Imana yadufashije amatara akaboneka nayo marezo bakaza bakatwubakira ivyo vyuma mareza akaboneka mu matelefone. Turavuga bigaherera mu kuvuga ntibija mu ngiro. Nanze twasaba ababijejwe kuza nk'ubu hari habonetse umuyaga ko boza bakadushiraho iyo antenne kugira natwe mu buzima bwacu bwa misi yose bigende neza. Mwomenya ko iyo ngorane y'imihora yo gutumatumanako amakuru isanzwe ihanze abantu benshi mu burere butari buke mu gihugu c'u Burundi.